Papa Nathanael Gold bamazana gatandatu Papa Gold, Loan, Nathanael, Ishimwe, Magic Marley. Bon, ba journaliste bakera ba Buja FM, tushobora kuba dusigaye turi bake. Buja FM ni radio ikomeye papa. Buja FM ni radio yumvirizwa cyane. Je dufate ngenda muri bus dilendi ya land. Abantu misi yose durira muri bus. Je nagira show nta muntu azoza kundaba. Kubera cyo gituma umuntu muzobona harabaye mswasi impango zabo, harabaye mswasi imiduga, harabaye msabaye ubuzima bwiza. Bon, Reka ndabise kanza kunza Black TV bana mutumbere hose urukundo rwa nye tubakunda ko muzisanga n'ahandi nye turahindura ni West atoka mu Black TV akarungu.com Instagram na Facebook sanga tagezo na kimwe ugasanga amakuru atanduka va muri Black TV ukaronka ije taruzi cyangwa ije tari wibaza ko woronka ko bironka wibereye mu ya iwawe ufite telefone cyangwa ufite machine icukwa kwa chose karibu cyane ni Big kuri micro kumwe n'abantu muri kamera no mushaka tuto ya gato ni mujose mugenzanje soza ko kuri Buja FM ni Ami Pro de MC siyamye mu muri Black TV kasi yamye turamukoresheje ni inshuro nyinshi cyane tumukoresheje ariko n'umushaka tuvugane cerekeye rimwe ku baririmbyi batanduka so tuvuga ko kenshi canke abantu ba star uko bifata mu bizaga misi yose mbega celebrity ikora muri famille cyo kimwe no ku kazi canke no mu banyagihugu bisanzwe mbega bikiwe ko umuntu azwi canke novuga afise ahamaze gushika ndazi nka Brian ndazi afise ahamaze gushika mu buzaga misi yose mbega bayeho gute mbega ubuzi bwo muhera bukwa byoroshe canke shaka kumenya vyinshi which behind turamuzi nka pro canke turamuzi nk'umu MC canke abandi bose bari muri rusange ko shaka kumenya muzaga bisembera afasha arafata Nathanael Gold ai programu cyane mambo poa confesh bien sana alhamdulillah karibu cyane Black TV asante sana mai babaza ko shigana nco nyinshi no musi ndibaza uri muhira uri sanzura ibipapuro ni byinshi nyuma yanje ndashima Imana si ibipapuro mpera meshi ariko ni bonda mezeza ariko ya alhamdulillah amusaberewe sana msaza bane azaye ko ama oya no gushima iyo wambaye agahuzu kameshe karato kameze neza agapira cyangwa koti gateye ipasi no gushima Imana tunakindi ya n'ubuntu Papa Nathanael Gold bamazana gatandatu Papa Gold, Loan, Nathanael, Ishimwe, Magic Marley. Why amazina yose? Bon, izina ryose rifite risigura. Ishimwe no gushima Imana kuba yaramumpaye, bon ishimwe ku Mana. Golden inzahabu, donc inzahabu yanje. Hama Loan ni fleur. Nathanael riri muri Bible nazo yuko kwasoma Bible barabizi hama Magic no munye nari Magic hama Marley ni kubera je nakuze nkunda umuntu yitwa Bob Marley donc kugira ngo sindamwite Bob Marley naciye mfata ndakura ko Bob canguma na Marley aco yitwa Marley nazanye amazina atatu je nazanye Ishimwe Gold no nazanye amazina ane nazanye Ishimwe Gold Magic na Marley mama wacu azana Loan na Nathanael donc nazanyane nazana abiri kuko itaza yikisamu ririmo mu gihe tuzi yuko Ami Pro asafise amamuko canke asanzwe ari mu Islam kuko itaza iki gisamu ari afise bon nibisigura yuko kwitwa Ishimwe Gold Loan Nathanael Magic Marley yuko atabari mu musulman no no mu musulman 100% Midin nawe nyine narafise izina giyo. Midin ni good. Bon bazori mayavu. Thank you. Lobo yamazi atandatu y'Ikristo nande amazina nk'abiri y'idini. Amazina 8. Bikanga muntu zo hate kuko nyine kunye amazina yose uko nyine. No kuri extrait yo arantse ko amazina atandatu. Hanse ko Ishimwe Gold Loan Nathanael Magic Marley. Kandi menga amazi umwaka burenga vuze. Wagize amaze 2 ans 8 mois. Mezi imyaka 2 n'amezi 8 mu kwicenda. Inshallah Imana dutije ubuzima natangura ishuri. Okay. Anyway, mu mazi kuvyo twona Ami Pro n'umwana we bakunda cyane. Umuntu akunda gukira ama stats ya Ami Pro canke Facebook ziyo cyangwa account yiwe akunda kumpostinga cyane ariko ntarigena mbura postinganye nawe.
umwana ntiyavuye ku giti umwana usaba yavuye kubakurikirana amaposte yanje none musi kubakurikiranya poste yanje hariko mama wiwe ntushobora guposta umwana gusa kuko umwana ntiyavuye ku giti umwana usanga yavuye aba yavuye ku muntu aba yaramutwaye amezi 9 kandi umuntu arinze atwara inda y'amezi 9 utegerezwa kumwubaha kandi utegerezwa kumusonera kuko haba ari ikintu yakoze kugira ngo ayo mezi 9 ashobore kuyihanganira Sharap kuri we ahari arabizi ko ndamwubaha kandi arabizi yuko nama ndamushimira kuba yarashoboye gutwara inda y'amezi 9 akemera ntayikorore cyangwa umwana ngo avuke ngo ntamute ari bakemera kumuheka akemera kumurera abakwiye gusonega umuntu nk'uyu Great, mwatsi kubyo tuje kubona Amipro berutse twakoze ikiganiro turavuga byinshi cyeke buzima bwawe by'UMC amarado waciriyemwo urakoramwo ukabugeza muri Buja FM besha aba muri sama comments menshi avuga bati mbega azoheza aho nke canka azohindura nituvuga ko waciye cyangwa wavuye by'UMC wayivuze ni juste nka gato tugiye recap gatoye dushaka kumenya ko bizo komateza ageze raboneka ugiye kuguma muri Buja FM ko nyene ko habuza amajambo menshi ko nawe ugiye kuhava nko abandi bahavuye bona George ko nace nahavuye bakubishije unaravye mu batangiye Buja FM mu ba journaliste ba kera ba Buja FM dushobora kuba dusigaye turi bake murantunga ariko nibisigura yuko ngo nzohavira canke hirya y'ejo canke nzohaguma kuko ngo ntahoraho yamye ariko ikintu naco baravuga ngo iyo uronse ahantu heza gusumba aho uri turiko turakura twatangiye imiryango no munsi hari imiryango no munsi umuntu afise charge yo kuri hinzu yo kuri hiki ilevre navyo ndabura Buja FM irasha ufasha cyane kugira ngo ivyo bintu shoye kubironka ariko umuntu wese agira target yiwe kandi umuntu wese afise vision ya kazoza bon sama plan yanje ya kazoza kumbura ama plan yanje ni akunda bazobimenya ariko no kuva ahantu urabanza d'abord kanashimira n'abashoboye kukuba hafi muri ico gihe ariko si vuba nibatekane kabisa ndacahari kuko ntaco ndabura ndi hajya ntaco ndasaba ngo banyime bamfata nk'umwana waho bamfata nk'umuryango ntagiye nkiri muto unashima mvuye ahandi naho nyene sinavuye kubera ngo bari banyirukanye ni ibibazo byari byabaye 2015 benshi baravyibuka ariko ubuzima mbayemwo kubera Buja FM ndabushimira Imana ni haragira nakanoti karinjira neza musaza bon amahera sico gikuru sico kintu umuntu ashira imbere ariko iyo utabura yo kuri inzu iyo umwana wawe atabura ico gufungura canke kwambara iyo utabura ico kwambara canke déplacement nazo yuko ari bwo buzima kenshi twebwe tuba twifuza cane gusumba uko twokuyumvira ibirenze mu gihe ibyo bintu ushobora kwiyumvira ushobora kutaronka muri ico gihe bike turonka turabishimira Imana ari post ugeze guposta kuri Facebook ya uvuga uti wa post uri muri yari foto yiwawe uri muri Buja FM uvuga uti mubona gute Mindo sinzi kwibuke posta izigiye kinini iyo mengaza nibibazo bitandukanye baza no magroup atandukanye avuga ati mbega bagiye kuva muri Buja FM wavuze ivyo bintu uvuze uti mubona gute Buja simba nzi ngo byanditse mugabo byo kuvuga uti Buja FM ndahavuye handi muyifuza kunoja ni he bon je ndacari umukozi wa Buja FM kandi ndishimye ko ari muri Buja FM nico gikuru kuko Buja FM ni radio ikomeye papa Buja FM ni radio yumvirizwa cyane antuka jariyo n'ibintu byinshi ndonka kubera radio ndabishimira Imana donc ndacari hajya urahava oya great wavuze ikintu navuga shigira ko direct tuvuga cyo nshaka kuvugisha uvuga uti Buja FM radio yumvizwa cyane Buja FM radio ikundwa cyane ivyo turabize twese ni adivise ihegarukira ifise fan base nini ya cyane situ kuba jeune kandi abajournaliste bawo n'abajournaliste bafise amazina akomeye ni cyo kinzana directement Buja FM ni direct kugira izina papa voilà jageta zafise mugabo bon birava anyway jena just nayi mu vyongereza kandi umuntu niwe amenya ingene marketing idandaka kandi umuntu niwe amenya ingene branding kuko bon si bose amazina nk'aya Big bakora muri Black TV ariko Big afite izina giye si bose amazina nk'aya dufate nka Amipro kuko Amipro naho nyene afite ingene yubaka afite n'ingene amanaginga kugira ngo izina ryo rigumbe rimeze neza riri hahandi nyene je ndabishimira Imana sinovuga yuko ari ngo ubuhinga canke ubumenyi ngo umuntu abafise gusumba abandi ariko
ni Ekisa tu n'ubuntu. Ekisa kinyibutse indirimbo ukunda cyane gose. Hari igituma ndayikunda. Hari impamvu. Ene tuja kuri ivyo cyavye iyo ndirimbo murayizi ne Ekisa indirimbo meni yandajya ya Victoria Steven Levickson. Abajama bayisana bahafi. Guys, okay, wavuze ikintu gikomeye cyane ivyizina yuko ugiye muri budget mugiriza rikomeye kandi nivyo ntaco babeshemwo. Nico kica kinzana directeur muri Yasijanje no munsi surtout kesho ngunda kubona bahura navyo ivyo bintu. Izina celebrity kugira izina mu bantu. Bige uvyumva gute wewe? Kugira izina ni vyiza kandi kugira izina ni bibi. Hari kugira izina rigatuma uronka ibintu utari witeze ko uzoronka, ariko hari n'igihe ugira izina bigatuma ubura ibintu wari witeze kuronka bivanye n'ingene wibatse muri wewe. Izina rishobora kukumerera neza mu gihe waryubatse neza, ariko ku rundi ruhande izina rishobora no kukumerera nabi mu gihe waryubatse nabi, kuko hari abantu bubaka izina mu bintu bitabereye. Tushemeranye, hari umusumu no munsi dushobora kuvuga ati ujya mu jama izina kubera kuyiba, ati yarandikije n'izina kubera mu bintu by'ubunyonyezi. Sinibaza yuko uyo muntu aza kuba afite izina cyo kimwe n'umuntu yamenyekanye kubera yakoresheje impano, abantu baramumenya yuko ari umukobwa dushobora gufata yiruka aserukira igihugu ari Francine. Donc hari abantu bamenyekana kubera izina ryabo baryubatse neza, ariko ku rundi ruhande hari n'abantu bamenyekana kubera izina ryabo baryubatse nabi. Ndiko vuga surtout ku mazina, ku ba star, ku ba artiste. Si uko kwa bakamazina cyangwa babaka amazina ari ba president ba Usama Denade twese turakuze tubazi tubumva bose bafite amazina ko kwicara kugira ibintu bitandukanye. Jina je kuri côté ba artiste cyo kimwe n'aba journaliste cyo kimwe n'abakiye umupira ko kenshi na kenshi amazina bavuga ati ngo 6 iraborera cyane beaucoup. Nijye shaka ko kuri wewe kuko ndazi yuko ni ibintu waciyemo cyane nibotse gatoyi ugikorega na Ambiance Love nawe bageze kuvuga n'amajambo menshi cyane ami bro mu papa bavuga ati mu papa bitagotega Dr Love siko kwitaho mu docteur urukundo mu bisanzwe iyo akundana n'abakobwa benshi. C'est normal bro, iyo uri ku radio cyangwa uri umuntu ari celebre nibaze yuko abantu bazokuvuga neza bose nibibaho. Kandi ngo iyo udafise abantu bagukritika akenshi numenya yuko hari ibintu utegereza kwa amelioramo kugira ngo ushobore kubandanya utera imbere. Icambere nuko je nishimira nuko narashoboye kwinova cyangwa gukora ibintu bitari mu bantu cyane. Ambiance Love en tout cas naragerageza kuyibrandinga neza nka jewe, navuga ati ngiye muri emission ngiye gutanga ibintu byanje byose mfise. Tucemeranye ni emission yaduze mu mwanya muto kandi iramenyekana. Of course ni nayo emission navuga yuko no munsi yatumye izina ryanje rigenda, kuko ndibuka yuko meme hari n'abana baririmbyi bashaka baza no mu emission muri Ambiance Love kandi ari emission y'urukundo. Ariko kubera uciye muri Ambiance Love rwari nk'urufunguruzo rugushikana nka runaka. Si muri Ambiance Love gusa jashaka kufamba ndiko ndakora ikiganiro negeza gutanga ibintu byanje byose mfise kugira ngo ejo canke hirya ejo bavuga ati umjama araduha ivyiwe byose, sivyo? Nkamenya ingene managing public ibiri kiranyumviriza kugira ngo nawe umuntu ashobora kuba kwanga man ndamwanga ariko atanga ibiganiro bimeze bien tout. Nico nyihamye izina kuryubaka ni vyiza, ariko izina riraborera papa. 6 ni mbi mu gihe utaronsa abantu ba hafi bashobora kuba hafi kugira ngo baguhanura, kuko iyo uronse 6 twe nk'abahungu icambere abakobwa benshi baraguhurumbira, ugasanga iyo rero utamenye kwimanaginga wowe cyangwa kumenya kwifata akenshi uhakura ingaruka mbi, sivyo? Ico ni icambere. Ica kabiri 6 ishobora gutuma ukora ibintu utahora ukora kandi atari na vyiza bibi, ariko ukabikora nyene kubera uvuga ati andi camamare iki. Uri umukobwa naho akenshi uronse 6 abahungu benshi baguhurumbira papa. Hari abaza bafise intego nziza kuri wewe, ariko no ku rundi ruhande hari n'abaza bafise intego mbi, sivyo? Rero
Six rabo rero utamenye ingene uvyifatamwe je ndashima Imana kuba nshobora kuba maze imyaka nk'iyi bon en tout cas izina rigihari n'ubuntu nagize no kwemera guhanurwa n'ibindi byinshi. Great. Tukasha kubona miproje mabibona ziko twavugana byinshi byekeye celebrity. Okay, rimwe na rimwe abaririmbyi igiye usanga nk'akarorero ego nivyo like kugira appearance meze nabi canke utifashe neza usanga keshi utaronka ivyo wifuza. Ariko mugabo ushaka kuza kisetumbuza gusanzwe bwa misi yose kudafata amamoto cyangwa kudafata amakinga ugasanga mu mataxi misi yose canke mu bajaji ivyo bimeze gute? Bon, sinovuga yuko ari ukwanga gufata taxi, no gufata bus cyangwa gufata ikinga canke ibindi, ariko umaze kubaka izina hariho igihe uja mu bantu sivyo ugiye mu bantu benshi sivyo ugasanga harabaye tuvuge nka nk'uruhagarara uri umuntu mu star uri umuntu ari celebre donc kugira ngo wirinde bijya bintu akenshi niyo usanga aba artiste bafata ayo mataxi canke iki ariko no muri muco bita showbiz kuko showbiz kivuye muri show business iyo uri kuridandaza kuja ahantu h'abantu benshi naho nyene atanyungu irimwo itumye uja aho hantu muco bita show business haba ari ikintu bawishe ari naco gituma aba artiste canke abantu bari celebre canke abantu baba star badakunda kuja ahantu h'abantu benshi kuko je dufate ngenda muri bus dilendi ya land abantu misi yose durira muri bus je nagira show nta muntu azoza kundaba kubera banazovuga ati deje urya muntu turicarana arariha 300 turiya amahera co kimwe donc tegerezwa kusa akantu ka showbiz ngira si showbiz ngo ngira kubera ngo ugaya abantu canke iki no ni kugerageza ni showbiz ni business ngisanzwe uri kuri yubaka uri kuri dandaza ushaka kwinjiza nyaza yuko ari gituma aba artiste benshi bataja mu bintu by'amabus no kuri kote WMC naso zo WMC nawe birabere nako bikora ivyo canke we nawe uko muza busanzwe bw'abandi bantu tubayemwo mu bisanzwe ni kubera nyene niko reka ndabivuge gutyo honye mugabo bambabarire kuba ngiye gukoresha rino jambo mu Burundi aba MC baho benshi bon ntibabaha agaciro n'ababaha agaciro nuko bo nabo nyene bihaye agaciro antuka mu Burundi no musi uvuze ku ruhande rw'aba MC n'aba MC batanu bakomeye uza kubona tucemeranye papa wanje batanu baza kuzubwo nyene ati uno mu duteguye shows 5 z'abanyamahanga dushaka aba MC batanu bari kuri level imwe vyogorana kubaronka mu gihe aba MC ari benshi igituma ndiko ndakubwira yuko n'aba MC nabo nyene show business baraba nuko nta kintu na kimwe kibura umu MC papa leve d'honneur akenera umu MC mariage akenera umu MC donc umu MC musanga ahantu hose urumva umu MC urumva n'umustar nawe mu bandi ndaza guha example je ndamazogira amahigwe umwaka uheze naragiye muri Guinée muri competition y'aba MC mu bihugu bigera kuri 25 ndibuka yuko kubera Afrique de l'Ouest ibihugu usanga biri hafi na hafi n'inkuko Burundi Congo Burundi u Rwanda donc haraba MC bataza n'indege abo bakore baza n'imiduga yabo twe twaza n'indege kuko wasanga twavuye deja mu Burundi wajyama muri Ethiopie Guinée na hantu wagenda umunsi wose kuva Ethiopie gushika Guinée uri mu kirere gusa ariko boko abaza n'imiduga yabo hari gihe wasanga aba MC baza n'amaprado yabo man vyakwereka yuko muri ivyo bihugu vyabo agaciro kaba MC karahari ariko ngaha mu Burundi hari abantu baha agaciro aba MC hari n'abandi kumbure bavuga ati umu MC no mu miliyoni kuri show imwe ntabitahura eske umu MC no mu 500 kuri show imwe ntabitahura ariko kibagira yuko iyo udafise umu MC myiza kitagenda neza show irashobora n'umu artiste ubwiwe nta performance zidategereza gukwerekana kuko umu artiste ni kuri event iyo umu artiste yateguriwe akarere nabi akenshi yinjira kanya ariko ibazo umu artiste yahamagawe neza n'umu MC papa
winjira nawe nyine uri muri ya mood nziza uvuga ati deje umuntu yamaze kuntegurira akarere niyo nashika kuri stage nkabibisha abantu baraza kunwenga ko uyu mujama yamaze guheza ibintu byanje byose uragitahura ariko hari n'abandi ba MC dufise beza ngaha kandi bihana agaciro nico gituma uno muzobona hari aba MC bafise impango zabo hari aba MC bafise imiduga hari aba MC babaye ubuzima bwiza ni kubera nabo nyene bihaye agaciro icyo nyine cy'ubuye MC n'ubustar cyose nka bo celebrity muri rusange byose nico kimwe bose n'abantu bahurumbirwa banakundwa bakwiye kugira iryo show business nabo nyene show business irakenewe papa sikudanganya kabisa great okay big burya navyo gufasha ubuzi bwo muhira nabo nka Mipro uri musha guterura umwana karaba umwana ushaka kumuterura gusa no kumesera no gufisa umugore kumutekera kumutegura ivyo kurya vyo nk'umustar ndimo ndabivuze kubera kenshi jemaze jene hafi baririmbye cyane kandi babizi cyane ko n'abantu benshi twirigo hana twamana n'abagenzi banje turasangira turayaga ndirigo wabo akirigo wanje umvusanga nyene turi like turi serekwe cyane biri usanga ari muhira umengo je umustar sinoterwa inkono sinogira iki bimeze gute why bacha uri muhira na desa na show business bikeneye bimeze gute kubwo buzo bwo muhira bwogo aho onye sinza kuvuga yuko no muhira muri famille ari show business ahubwo nganza kuvuga yuko peut-être no kutitahura no kudatahura icuri n'icyo utegerezwa kuba yishyize mu muryango uno munsi nimba je tuvukana na Big nkabandi umuntu w'umustar cyangwa umuntu ari celebre nibisigura ko nshitse muhira Big ndamufata nk'umufana ngo nifunge byatari nibibaho donc nshitse mu muryango nshitse mu rugo n'ibikorwa bimwe byo mu rugo why not to bikora je ndazi yuko udashaka kuza mu nzu wito usange mu nzu ngo nikorofi saa moya je mba naje ukoropa umwana ndamutora ni bon bisanzwe nkamujana icagiye kugura nkagenda ukimugurira kubera iki ntagenda mu gihe n'umwana wawe man ni ukwiye kumuha agaciro ni ukwiye kumuba hafi none ushaka yuko abandi bantu bo hanze bazokwitaho umwana wawe gusumba uko wowe nyene uwo mwitaho ahonye nibaza yuko ku bandi bo uyazwe impamvu ya bituma bidakunda nabivuze no kutitahura kuko mu rugo bitandukanye no mu buzima busanzwe bro bitandukanye no mu buzima busanzwe cyane je ndazi yuko no munsi ni example ngira ndaguha mama wanje amamagaye sinza kumbwira ngo ndi umuntu w'umustar none wumva noce ndambwira mama wanje ngaca ngenda kumugarako n'ubujuju no bankoresheje umva fatwa kujya nyene kujya nyene umuvyeyi afata umwana niko fatwa sivyo niko fatwa uko nyene great okay twavuze byinshi ingene abastabo kwifata canke ingene batokwifata nivyo nshaka kumenya cyane ariko atubwira ingene tugwe kwifata yabidusigura abantu bashaka kudakunda gutahura ibintu byo kugira showbiz ugasanga umushavuriraho nakanye tumubona kesha kunda kwivuga kuri Sadbi bakivuge cyane Sadbi n'umuntu kenshi dapfa kumubona aho mubonye umukeneye mva kumutorukonye umukeneye musanga muri we byo bamusanze mu ibarabara musamukabare ntibikunda cyane ivyo kenshi birafasha kumuririmbye kenshi kumu brandinga cyangwa kumushika mu yindi ntabwo uko uzoja kumubona umunyotewe atagwe nk'igiteramo ugenda ushashaye cyane kumubona kubera yuko anovuga ari umuntu utigeze ubona cyane ariko ikijanye ntajigikira cyane cyo kibuje udafasha abantu kandi cyamba cyaje cyaje gituma vuga ati nkamagara ya Mipro nk'umujose mugenzi wanje kandi nk'umu MC yasaza mu bwo buzima nyene atubwire nke twatwifuza nke twobana n'abandi bantu muri rusangi muri kamere muri societe abivuze neza ko bikeneye ko umuntu dushaka gufasha duteza gufashanyana kugira ngo ubuza bubandanye tukiri kumwe na Mipro gatoya ziko twaze byinshi twavuga byinshi muramuzi niza kuvuga ngo uzabwiye ngo aga dusigura gato tukimwe na gatoyi tutaka dusozera ko twavuga ari muremure ni Amipro tuzi cyane nko mu MC kandi mu journalist cyangwa umuntu uzeye muri iyo celebrity yakeneye umuntu afatwa uko kugira ngo ashike kuri celebrity mu bwo kumenyekana harakenewe ko ndi muri RMZ cyangwa umukiye w'umupira ndakeneye undi muntu afata ukuboko umuntu numwe yegeze gushikana hari papa voilà nkuko nimba shitse ngaha jewe ndafise undi muntu antoye ukuboko ashikana aho ngeze nimba ndiko nkwa muri Black TV cyangwa ndi muri Black TV ndafise ukuntu hashitse cyangwa ndafise ukuntu nanje bwa ni Black TV ndayikora nk'uko gushika yaho bo novuga gutega baje aho ngeze ko cyangwa ma radio sinagenda ko ma radio nari nafise ukuntu hashitse nta Mipro nawe ushaka kumenya umuntu yifuza kugira iryo za kugira amenyekane mbe ya Mipro
ashaka kumufasha canke afise andubeshe karafasha kugira ngo aduze izo mpano zabo zishike ku yindi ntambwe twekanye n'ikigano ca Hitconesh sanzwe gukoresha. Bon, je kenshi sinkunda kubivuga kuko akenshi nabivuze kenshi nga entertainment yacu uvuze ngo nije mfasha naka Chavuga ati umujama yemera byataka canke ati nazo kumufasha kwa rwanaka sivyo cyangwa sanga uwundi aranse gufasha umuntu ngo kubera afashwa na mipo niyo entertainment yacu niko nayibonye entertainment yacu ni entertainment igoye ariko je ntahura neza yuko upafanye gushobora entertainment yo mu Burundi 3 ans man izina ryawe rizo nubwo je tazina kubera entertainment yacu ahubwo nawe nyine ikibikesha bakunda kwidogera cyane je rero hari aba MC benshi nubwo nakunda no kubivuga je ndazi yuko nta na in so many heads hari nama dili meruka gwa aba MC barabahemba meme na Emily hari aba MC jewe ndazi yuko hari ama mariage atatu baheruka kuma aya ma mariage ari kuma Emily sivyo mo arenga ariko ndavuga ati ndane yatora ndayabunda ati genda uko ni benshi ariko sino bakubwira amazina ariko aho bari yizi sivyo hari amashow je ndonka bakama mpera maki sivyo ariko nkavuga ati amaraso nasubiza inyuma David Skuru Moems bro ingo tora amahera genda nawe beho bariyo benshi ariko sinkunda kubivuga ko nta nakamaro kuko midini ryacu birigisha baratwigisha yuko singongo kubamva kumenya ico watanze numva rero muri ico gihe je ntahura neza yuko gutera imbere sumuntu gutera imbere n'abantu amipro aronse nibisigura yuko amipro ateye imbere ariko amipro aronse biga karonka Eric karonka iryo niryo terambere je mba nifuza cyo gituma jewe je ku muntu atanze donc ku muntu nyene tutaricana ngo tuvugane shaka kibaza tujya mu jama aragoye cyane aragara byatanye ariko ku muntu tumaze kwicarana je cyane tukavugana cyabona ati bwa bundi peut-être ibyo bavuga hanze bishobora kuba bitandukanye n'ivyo je nabonye mu maso yanje so gufashanya ni byiza kandi gutezanya imbere ni byiza nico nosaba abandi bantu bose kuko gufashanyana amipona zoguma ari mu MC gusa Burundi cyane si minsi yose zokumva shongo amipro MC ni byiza iyo nkoze kuko iyo nkoze je gold araronka umukate ariko nanje sishaka ngo minsi yose bazovuge ngo amipro iyo hari n'umuntu abonye afisha akavuga ati uno munsi yakoze amipro ejo hakoze big higiye ejo hakoze ugacavuga ati mu Burundi hari aba MC benshi sivyo kandi babikora neza so no Great, Amipro, Jacob Ganje novuga yuko abakunzi ba Black TV musanze bamaze kumva byinshi hano zitandukanye novuga barose kuva kwa Amipro nk'umuririmbyi uko kwifata gute muza bwa misozi musazo uko twazi ko izina riragwe kubaka nivyo kandi nkuko ufize wamaze kuryubaka bigwe kugume hande nyene kuko ni ibintu sinzi ifizo yakunda kuvuga ati biragwe gushika hejuru no biroshe gushika hejuru ngo kuhaguma ivyo bigoye ushaka gushika hejuru ukasanga nk'amezi abisha nk'atatu baye ebara top kabisa mugabo mu nyuma bikakuhaguma byose ni impano yagiye zikwiye ko umuntu akaza kugendera kugira ngo amenye yuko ejo ashobora kuba n'ingajo higeje ugahinduka cya kabiri naco nuko umenye yuko nubwo ufise izina hari umundi buzima buri behind iryo zajya ufise bikeneye yuko tuza kugenda neza Amipro jembo niteka cyane kubana nawe kandi merci beaucoup mano duhaye bibaza izo mano zafasha abantu batandukanye canke ziza gufasha abantu batandukanye bazova baba star mu mico canke babasekora rakyo kiganiro meme na je ubwanje kugira ngo nanje menye ntibega nitwara gute kugira ngo Black TV ndayiba niniya kuko niyo nitwara nabi nk'umuntu ari kuri muri Black TV ntizoshika kure sinko bitahora ngaho bikeneye ko twese twara neza tugashamwe ingufu kandi twakwana umutima muri hamwe merci beaucoup kandi wakoze cyane asante sana gusa mu guheza novuga ngo mu gifaransa baravuga ngo pour être le meilleur il faut se battre contre les meilleurs nta muntu yavutse ari wa mbere nta n'umuntu yavutse ari wa kabiri nta n'umuntu yavutse ari wa gatatu uwa mbere yarabigwaniye n'uwa kabiri yarabigwaniye n'uwa gatatu yarabigwaniye bisigura yuko uko ukoze cyane
n'ikibanza uronka kiba ari ciza ubu ukoze buke n'ikibanza uronka kiba ari ikibanza nyene kiba yabaye ukazobona umuntu amaze kubaka izina ntuzoje ngaho ngo ukritike cyane ahubwo ibaza ati naka kubereka ari hajya ntihashitse gute jeno hashika gute nokora iki kugira ngo ndahashika aho hantu jewe de fois arige nahora mbona amakomantere y'abantu nkaca nibuka bro Jesse Njyamba wala Jesse Njyamba jewe zo telefone 4h 3h kandi sizo ndi hanze nzokwitaba je ndibuka yuko kera umuvyi wanje niwe yahora ambwira ati ivyo kutaryama kwawe uzoyibona donc mu busaza ariko haba ari ikintu muri je nshaka gushikako sivyo ubuzima ni bwari bwiza cyane ku buryo ngo ntategereza gukora naragwanye kugira ngo nshikaho ngeze kugira ngo ushobore kwironderera jewe umuryango wanje ubeho abantu benshi bashobore kubaho biciye ku izina ryanje donc rero ubonye umuntu amaze kubaka iryo zina big no musa afise Black TV ariko arayiteza imbere nuko yajyamye amajoro menshi kugira ngo Black TV igera igeze rero hako umuntu yoza guca intege uyu muntu ugasanga nta nahantu bwiwe ari igeze vyiza uyu muntu yokora agashika kuri rwa rugero rwawe akawukritika ari hajya ahantu nibaza yuko tugerageze dufashanye. Merci beaucoup mon frère. Thank you so much. Alright, mwamaze kubibona twakoze kumwe na Ami Pro DMC mujase asanzwe akora kuri Buja FM ubwira no Hit Connection muzi kuva kera yaciye amarada atandukanye nka Radio Renaissance muzi itagikora kubw'impamvu zaba 2015 mu nyuma je muri Buja FM igitangura ariko nuba kari yakiri yaciye bwira cha Ambiance Love mu nyuma muri Hit Connection Ami Pro muzi muzikana sanzwe ari no mu MC mu mashow atandukanye two turavugana twagiye vyinshi vyerekeye kugira izina kubaka izina mbega bifashike mu buzima mbega wubatse izina ukifata gute muzaga misi yose ni big mikoro mwana kuri kamera ndamutwikira mugira nama subscribe nama like nama commenter ku bigano byacu ugabuze komera wa mbere baronka ibigano biva muri Black TV kandi ndabibutsa yuko dufise na studio kuri Kwadege Music studio isa neza cyane nkuko mwe kwabera ku ma image ngaha nyene ni studio navuga yuko ikora imiziki imeze neza cyane ushaka gukora beat nziza cyane ushaka gukora ama instrumental nizo beat nye ushaka gukora ama audio y'indirimbo ushaka gukora publicité ushaka gukora video ushaka gukora ama clip video ama mariage ama dot kila kitu cyose kirahari gikwiye vyose amatara amakamera ameze neza kamera neza vyose birahatakezo na kimwe ndibaza yuko namwe muvyibona kumenya cyo turabereka ngaha inyuma yacu iri mu Gasenyi uca kuri Paulina ugeze kuri Paulina babajyambye kamenya gatatu kacu gihoza kacu katuduga uriko rakububa mu buryo uko raduga ucone ipango kinini cyane ko Black TV ilogo nini kaniza cyane ucawinjira indani ama services wasangaho atakezo na kimwe karibu cyane rero ndakunda cyane ya Black TV ya Big rwa muri kamera www.blacktv.com. Thank you.